Mwiriwe inshuti zacu muri kumubandanya mudukurikira ku bigonero vya Buja Today TV. This is Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa. Nko mugerageza kuraba turi kumwe n'aba star badasanzwe no twahuriye muri lancement officiel ya filme Inkuru Y'INKUBA. Ego yari bidasanzwe cyane gose ariko ugereje kuraba turi kumwe n'aba star badasanzwe nkavuze turi kumwe na Riva muromenyera amafilme atandukanye ari we CEO wa Riva Hall Films. Turi kumwe na 3FA ni new company ya navuga ko ni hasa navuga ko tumuzi mazina menshi cyane gose ariko azi ku izina rya Vaccine ariko arakora cyane gose ariko muri mu producteur manager wabo adasanzwe no bariko barakora cyane gose bariko barakora nka team ariko nabo magazi zitandukanye bariko barakora cyane gose ariko no munsi kidasanzwe rero no munsi twaramutse duhurira muri lancement officiel ya filme Inkuru Y'INKUBA hanyuma bamwe muri bakaba bi présence no munsi bavuga ibintu bidasanzwe bavuga yuko bigaragaza ko bariko barakora neza muri kino gihe ariko tutanga kuri Riva amakuru ga Riva ni bon muraho ubeze neza yego ni sawa imisi ni cyane gose nibaza yuko ubeze neza twaherukana ariko sikera cyane nibaza ko tumeze neza cyane bavuga ati umunsi umwe ungana n'imyaka igihumbi tubaze 2 jours une semaine kuvuga ko tumaze imyaka igihumbi tutabonana ego na nkuko twahura umunsi muri lancement officiel ya filme Inkuru Y'INKUBA wabibonye gute hariye tunenge wayito canke n'igiki wakunze muri ya filme muri make umuntu avuga ko atoye akanenge filme iba yihenze cyane kuko filme irinze iba uko iri bisigura ko umuntu aba yakoze cyane muri make filme Inkuru Y'INKUBA ni sinema nziza cyane ni sinema iteye igomwe ni sinema ikozwe ku buhinga bwa none ushaka kuvyibonera yoja YouTube agashaka kwiraba muri make yanshimishije cyane yego Riva vuze ati ngo ugerageje uyuvuze ko watoye akanenge filme kanaka no kuvuga uba wihenze niko se kugira isoke iba yarakosowe no kuvuga ko yakozwe mu buryo budasanzwe yego ubwo nitwo uvuga yuko ari muri bwa buryo tuvuga duti mvuze yuko yayikoze nabi no bandiko ndagaye igikorwa cyawo acanke nagira YouTube turavuga duti nimbaraga kosa kugira baze bagakosore ibindi filme zizo zimeze neza nimba ari meza urumva yuko umutima wawe uvuga ati byose bimeze neza nta nyambo ibura gahonzi turabizi twese nubwo ikintu coba ciza gute ntigishaka kubura akanenge na gato ariko muri make ico navuga baragerageje bisigura ko umuntu uko agenda akora ariko agenda yameliora ashirako akanenge ntikobura ariko kuri jewe sinavuga ngo harimo akanenge nabonye ibintu bimeze neza avuze ko yabonye ibintu byose bimeze ugerageje kuraba nyene yambaye niba ati ni style africaine nkuko urabona yamabere imisi yose ni munezero ni tutu Vaccine amakuru yawe ni more umeze neza ego cyane byuko sagasesheshwa rumuri ni munezero ni Vaccine uguma witwengera umwanya wari wose wambaye umusare hari wigeza kubwira ko uberewe cyane gose ego nibaza aho waciye usavuga ati araberewe cyane oya sibose babivuze ariko ugerageje kuraba wonye uravuga ati ndaberewe by'ukuri narabibona ego Vaccine twahuriye muri lancement officiel ya filme Inkuru Y'INKUBA uno munsi icyo wakunze muri filme Inkuru Y'INKUBA nikiho tubwiraga Vaccine icambere nakunze histoire cyane ego nakunze n'ukuntu bakinye ego yakunze histoire yakunze ingene bakinye no kuvuga ko script yari imeze neza cyane gose ariko ntacyo gato tuzaguruka turi kumwe no producteur manager wa Nova Vaccine bariko rakorana hamwe no kuvuga arakora ibikorwa cyane byinshi cyane gose nshaka gasha guteza imbere icyo bita ireresi mu Burundi gose bigitega producteur manager wacu namahoro turashimira meza turashimana twese gose ariko abariko baratwumvisa muri Buja Today TV bashaka ko turavuga na product manager yitwa gute nitwa Abel Nduwayo beshi baramenyereye mu ndirimbo nyinshi cyane za gospel zo guhimbaza Imana ni Abel Nduwayo turamenya mu filime nyinshi mu ndirimo nyinshi twa Abel Nduwayo arakora cyane gose mu Burundi turamenyere muri no kuvuga muri industry ya music muri film vest turakumenyere cyane gose turashaka kumenya nkuko turi muri lancement officiel ya film ya Inkuru Y'INKUBA ndiki nka mu producteur mu manager uvuga ati nk'akajambo uvuga kuri no film ya Sauce no munsi bariko barerekana ama episode twagiye turaraba hari akajambo office ukavuga ngo producteur akajambo kamwe novuga ubwa mbere no babwira ati courage no bancourage kubera yuko film nabonye ari ikintu kigoye kiruhisha cyane kugira abashobore gukora ikorwa nka kijye bakitwereke barakoze cyane kandi bararushe kuko naramaze kubona ko biruhisha rero novuga ati courage imbere ni heza ndabona igikorwa bakoze cyane novuga noshima kuri message ariko baratanga ni message wari wese ahuri wumva igukora ku mutima rero ndabashimira kugitange bagize kandi babandanye imbere ni heza
babandanye imbere ni heza tubabwira ko turi ni Teacher Prince turi kuri Buja Today TV ariko tugaruka gatoya muko mugerageza kuraba imisi yo muhuye na River CEO wa our River Hot Films kumna na Fanny na bantu imisi yose duhuye tubazanira ibintu bishasha uno munsi bariko barategura ikintu kidasanzwe ni film idasanzwe bakoreye hamwe tuvyumva biduca mu matwi ariko ibintu bari si kuvuga ko twayikoreye hamwe ahubwo asanzwe ari muri River Films gusa vuba ariko ategekanya gukora ishami cyo no kwita ko ari nka ishami rya River Films ariko izoba ari company yiwe iri ku ruhande kuko novuga ko n'umwana tugiye kwibaruka vuba kugira ngo tumusohore iyo umwana akuze baramusohora ego avuze ijambo ridasanzwe ikintu navuga ko namukundiye River kushika no munsi kuva kera narinde kuva tangura ya mareresi mu Burundi reka nabivuga no munsi kuko nibidasanzwe kiraza guhora yatanguje niwe nivuga ko fondateur CEO wa GFS mu Burundi yayitanguje kuva kunango araramura arasomora abana acavuga ati reka nkora ikindi kintu no munsi River Hot Films akaba ariyo CEO no munsi avuze yuko agiye gusohora uwundi mushasha River arakora cyane gose ni kuvuga vyerekana yuko arafise icyo bita les fruits vyamo bikume bimoneka tuvuze ko aje kuza ikintu gishasha ni shami rya River Hot Films icyo kintu ni shami zogitwa gute iryo shami mu bisanzwe bari groupe isa nuko yakomotse kuri River Hot Films ariko iba yigenga gusa tuba turi hamwe mu runani mugabo ibikora nk'iyigenga ni ishami rizoba ryitwa 3 Films bita 3 Films 3 Films tumve 3 amafa atatu ariyo famille tumva fin tumva muzobona insigura yavyo ari uko bimaze kuja mu ngiro vuba cyane iyo 3 Films ni kuvuga ni ishami ariko iyo shami rifise uje gukira iyo barinde azoba ari vaccine nyane azoba ari vaccine urumva yuko biriko biratera imbere tuko turatera imbere cyane na shashani muri mu gisata mareresi mu Burundi aho mose avuga ati ifoko ndafise vision uruvuga yuko imisi yose kugira turamenye ko gira umurashike agira ahashitse uno munsi agira avuga ati ndafona des fruits nuko imisi yose ababona igicapo cyashaka gushika uno munsi ndabona yuko vyiko ritova ko River yaragerageje nshashane gufasha ubita vaccine umuntu ndavuga no munsi ni agiye kuramura agiye gusohora umwana les 3 femmes muzitege cyane gose ni vuba cyane gose les 3 fa ngo tuzomenya ryari vuba cyane gose agiye kuvuga ariko tugarutse kuri France kuri vaccine wiyumva gute kumva ugiye kuvuka bushasha bugiye kuvukisha kuba undi batigenda ngiye kwigenga naho utazobugikorana cyane gose na River Hot Films ugiye uno munsi ugiye kuva ati naje ngiye guhagarara nk'umugabo naho ndamukenyezi nisanzwe ya ego wimva gute no munsi kuba watangaje tubone no muri conference wati vraiment ngiye kugura entreprise yanje jewe nigabira uruhande rumwe ndaryohewe cyane uruhande rumwe ndaryohewe urundi ruhande niryohewe undi ruhande numva ubwoba byiza uruhande rumwe uraryohewe tugira umunezero tugeragaza umunezero wawe rero tugaragaze gute wumva gute kuba ugiye kwitwa manager wishira hamwe manager wowe wenyene ndaryohewe kuko ni byiza ko umwana akura akamenya responsibility ziwe kuko iyo ukiri mu biganza by'umubyeyi ugumana gufyina gumana kuko waba kubonera imbere ariko iyo ugiye gukura hariho nawe ibyo ushobora kwibonera gusa nyine umubyeyi nta aguma yamama nyine akwereka ati ugombe wihende mugana wufise ibyo ubona ego tubaze gato producteur manager wacu ndabona yuko imisi ndamubonye kuko kiwamfu bavuga ati ico bita mu gifaransa bras droit sivyo namubonye kujyo hari ndavuga ati namubona yuko ari umuntu udasanzwe muri dusanzwe muri 3 fa cyanye muri River Hot Films sivyo negiki uno munsi navuga yuko uri kurafasha cyane gose kugira de 3 fa canke nani River Hot Films bagumatera imbere cyane gose nkozenga ivyo gufasha burya ibikuru vya mbere n'amasengesho kuko iyo ibikorwa bigira bitangure udashize imana imbere ntabyo ushobora nubwo ufise uburyo amafaranga ntaco wogerako rero kubw'ivyo nkuko wumva River yabaye hafasha Fanny igihe kinini wakaba bavuga ati ngira umere nk'uwigenga urumva yuko dutezwa kumuba hafi mu buryo bwo kumufasha kuko hajya umuntu umwe ntacyo yifasha uretse ngo yifasha nimba ari ugusara sinzi nimba umugenda uvuze neza rero turi kumwe turamufasha kandi turabona yuko atwituye mu byo dushoboye turabimufasha
kandi muzogwa mubibona hari ibikorwa vyiwe vyinshi agiye gukora nogira menye nakabanga arafite na filime azoca sohora izotangorana niyo ntuze yiwe shasha urumva azobakuze mugabo tuzuguma tumuba hafi cyane cyane mu masengesho kuko ku buryo bwobwo ntabwo dufise uretse gufashanya nyene mu buryo bw'amasengesho canke n'utwo dukeya nyene dushobotse. Murakoze cyane ko kugira duhereze turabona ko tuko turatwona umwanya twasiko muri abastar badasanzwe mu Burundi kuba turonse nakanya kuganira namabwe ni bakora idasanzwe ariko nagira mvuge mu Burundi turafise abakenyezi benshi bakina amareresi kubera ko no munsi River Hot Films yacaguye vaccine abari ishira imbere na cyane mu gufasha mu Burundi iyo bari ko azi gukina cyane gose kuruta abandi bantu mu Burundi. Oya ntibisigura ko ashoboye cyane gusumba abandi ariko Imana irafise ngene itoranya umuntu ikavuga iti muri izi mpano ndashizeho kanaka aho nta birebire navuga ko igikuru nuko icambere ndamukunda afise ishaka kandi akunda ibikorwa niyo mpamvu azoshika kure yego igikuru nuko ndamukunda kandi afise ishaka ego ni vyiza cyane gose gatoge tureheze kubavuga ko musanzwe muri vi sindiko naja muri vi privé cyangwa muri bitandukanye tugerageza ko turi muri industry music cyangwa muri industry ya mareresi abantu benshi barakunda kuvuga ati kanaki uriko ramufasha ari ibitsina bitandukanye bavuga ati ariyo ikintu kanaka uno munsi bariko baravuga ati River vaccine hariho ama relation kanaka vyo bari vyo amaki des relations avec chéri chouchou canke demain après demain bagiye kuzo kubaka no jari ivyo ninde abikubwiye deje biravugwa cyane gose nawe uramaze kubyumva mu gihe je ntabikubwiye canke wabikwibwiriye nimba we yarabikubwiye fata ko ari ivyo nimba je nabikubwiye fata ko ari ivyo ariko ari yabere murusaku murakoze cyane gose yari Teacher Prince the MVP Prince of East Africa muri Buja Today TV tuvuge ko behind camera turi kubona Simon Pro ariko tuvuge gato we producteur manager chef mereko duheraiza yarafise akaja mu kuvuga ego hariho bishasha tutavuze nubwo twavuze ko tugira dusohoro uyu haro filime tugira tubahereza yamaze gukogwa iyo ntitwagira tutayivuze ko ni filime yaheze ubu turayifise twe turayiraba ni filime yitwa Paradizo mu misi mike rero murayibona turababwira ibyayo turababwira ingene tuyirasa filime yaraheze ubwo ne hagera ntibagire ngo twarabatebeje benshi bama babivuga twe twareje kuyikora turayifise ko turiga ingene yosohoka neza mu bantu ntidutetege ngo tugire ibintu twihuse ntibimere neza nico conyene nashaka kongera no kuvuga twiteze lancement hazwa lancement officiel canke izo lancement izobera kuri YouTube burya lancement icariho cyose ikintu gisohoka ku mashini yo kwagitanga bose bakirabe iba ari lancement no je no fata ngashira kuri channel yiwanje izo ari lancement simaka kuza mu hotel nk'iyi nziza cyane ngo niyo biranga ko ngize lancement oya gikuru nuko ntanga ikintu ugira umurundi wese ahara ashobore kukuraba ico kintu uri buraye uri hehe akirabe rero mu misi mike nababwira yindwi ntihera kuko ibikorwa turagifise two turiga ingene tubigira tuzotanga ibiganiro tubivuge abarundi bavyumve hanyuma ishobore kuja kuri ku rubuga ego cyane kadushimire cyane gose River papa wa GFS papa wa 3 fa papa wa Hot Films River Hot Films amaze kuvyara batatu ya GFS ubu nonse agiye kwibaka 3FA kandi akaba ari CEO wa River Hot Films tubashimira cyane gose murakoze cyane Prince yes vaccine merci beaucoup merci beaucoup producteur manager merci beaucoup nani ndabashimiye cyane kuri akanya muduhaye ego cyane Teacher Prince turi kumwe na Simon behind camera ya Buja Today TV mutibagira kugira iki subscribe share na comment ariko mutijaje cyane mushimurika ari kwa kenge ano kuri notification mushimande mwirongera ibiganiro byinshi kuri Buja Today TV thank you so much see you soon